abakomersan iyo babuze ubwabo activité économique iraba affecté ubukene burinjira mu gihugu nariko ndaraba amatweet y'uno munsi n'ibiki abantu barababaye kandi bararusha ibi bintu c'est très récurrent vyama biriko biraba nka misi yose guturira amasoko guturira ibintu by'abantu umenga abadede nta mutima bafise nkuko bivuze kuko ikintu nibutse igihe wariko uravuga urya ndabirabe atwara parlement urya yabwiye abantu ati genda murondera ama assurance uribuka yuko yigeze kuja umunsi umwe aravuga discours avuga ngo hari abantu bagenda kurondera ngo amapikipiki mwitanganyika donc abantu batwara uburundi muri kino gihe muri we arumva yuko ariho umuntu ashobora kuja mwitanganyika akazana amapikipiki en plus akavuga ngo amapikipiki ngo ashika 100 nawe vyiyumvire neza izo kamyo canke iyo conteneur izo pikipiki umuntu yoba yazipakiye gute zishika 100 azikura mwitanganyika ariko nyene ukumva yuko abo bantu batwara ico gihugu baravyiyumvamwo ko umuntu ashobora kuja gupakira ipikipiki mwitanganyika yakoresheje ibirozi so peu importe yuko bitari logique iyo mu mutwe wabo bavyemera kuko ugize enquête abantu benshi vraiment nabajije bica ku ma group WhatsApp n'ibiki ica mbere na mbere abadede ngo babigira kugira ngo batange ibimazi donc babigira pour des raisons zijanye no kwiperpetua au pouvoir ngo bagaturira ngo amasoko ngo kugira ngo batange ngo ibimazi kurinde kuri ihemana on n'en sait rien mais wibaze yuko de toute façon bari prêt guturira izo soko kuko bari convaincu yuko nizo pikipiki ziva mwitanganyika n'abasazi wowe wibaze yuko ipikipiki ishobora kuva mwitanganyika woreka guturira isoko z'abandi gute kuko abayibaza yuko ejo iyindi zokubakwa uco ugenda mwitanganyika nimba wahora urangura amamatera utore amamatera mwitanganyika uyazane wahora arangura impuzu agende azitore mwitanganyika azizane muri make il y a une logique un peu folle abantu bari irrationnel kandi ibi bintu byabo byo by'amasorcellerie si bishasha sinzi ko wibuka yuko mu mavoyage ya mbere ndayishimiye yagiye muri Guinée équatoriale kijya gihe ama enquête n'abajournaliste bagize ama investigation baravuze yuko yaragiye kubandwa n'ujya muntu wo muri Guinée équatoriale so ibi bintu by'abapfumu by'abantu babasazi mu mutwe byo kubabwira ngo turira ngo ni mu sacrifier en gros sacrifier umunezero w'abapeuple banyu sacrifier imibereho yabo ngo basacrifier mu bafate fo hama niho muzoguma muronka amachance yo kuguma au pouvoir bon bantu b'Imana barundi kazi namwe bantu mwumva basi kirundi yaba nashobora no kubivuga mu Yapani akatwumva nukuri umuntu wese yumva akunda barundi naho tuba dukunda nadufashe twikura aba bantu ntidushobora kuba dutwagwa n'abantu bavuga ku mugaragaro ngo hari umuntu yazanye amapikipiki ngo 300 ayakuye mwitanganyika pourquoi je répète ça ni kugira ndabumvishe logique yabo ntibari muri logique yuko wewe ugenda Dubai canke Shanghai canke ukagenda Thailand canke ukagenda handi hantu ukarangura mu mahera mu madolari banki yagutijije canke abagenzi baguhaye ukadidwana ukaruha ukariha loyer yaho hantu uri ntatanganyika man mugabe yufise ubwenge buke usigaye wiyumvira yuko abantu bagiye gutora amapikipiki mwitanganyika ko nimba gurisha amadivan canke amakanape donc yagiye kuyatora mwitanganyika c'est quoi cette histoire donc nawe ucugenda ku muntu w'umupfumu atize akaca kubwira okay turira izo soko birababaje kuko ugize enquête ari gihe uba wespera basi yuko basi barafise logique hari ikintu bariko baraviza tutazi non baguma bakubwira ati tout le monde dit ko ari ibintu bagira kubera ibintu vy'ibishetani vyabo
ibintu vy'ibimana bemera tutazi. Ica kabiri ngo baturira izo soko kubera ngo wakote baba bubatse ayandi masoko abo bantu bazojamwo. Ariko naho nyene ukaca wibaza uti kubera iki barinda kuziturira? Quelle est la raison? Wowe tu peux gukora isoko yawe hama ijya yinduka yugaza polepole ukabaremeresha amataxe ukabakoroga administrativement. Après tout c'est toi qui tiens l'administration du pays. Iyo intérêt yo guturira ivyo bintu vyabo ba futur client bawe muyikurahe? Dufate ko wubatse immeuble nshasha kuko nk'ubu bariko bavuga bati Angeline yubatse ikintu kimeze nk'isoko kizoza kuramplasa aho hantu hahiye. Iyo galerie ndayizamba n'iyo Le Parisien ngo babiremplace. OK. Dufate ko ushaka kubiremplace. Mais quel est l'intérêt yo kubanza guturira les avoirs de tes futurs clients? So, naho tugaruka kuri ca kintu ca mbere. Iyo uri umuntu mu mutwe wawe ushobora kuba uri convaincu yuko deja le fait que tu es au pouvoir ubizeza amasacrifice wama uriko uragirira abanyagihugu bawe. Mvuze sacrifice si bo bisacrifia ngo bariko barakora cane ngo kugira ngo Burundi bugende neza. Oya, barasacrifia umunegera umunyagihugu agakubitwa bien. Ndabibutse yuko Neva yarigeze kuja, je pense, il y a même des vidéos, aravuga ati jaya amahera nzoyagira ibipapuro. Kandi ntivyatevye, ayo mahera vy'ukuri yaciye ayagira ibipapuro. Baciye bategeko. Oui. Sorry gato, hari abantu bariko barandika bavuga ngo ivyo vy'amapikipiki bavuze ngo sivyo, ariko ndabibonye ndashobora kubishiramo gacu bandanye. Bishireko. Rega barapfa kuvuga nyene ngo ivyo uvuze sivyo. Non mais c'est incroyable. Rega yaravyiguriye Gerard Ndabirabe ko abantu bakura amapikipiki mw'Itanganyika n'ibindi ngo amatuktuke inka ndabishiremwe umenga. Okay. Urumva? So aho Gerard Ndabirabe yemeje ko abatwara amapikipiki atari abantu nk'abandi, abashirako ibikorwa vy'uko bakora ibintazi iyo bahejeje kugonga abantu. Bamwe bashobora kuba bava n'ikuzimu. None wewe uza gutwara mutwa twatukutuku nta byangombwa ufise ntaki we hera gusajya mu cyugonga abantu nayo maraso urumva bacha bayigeranya bajana ari ikuzimu. Ivyo ni ibintu mu vyitwararike. Niyo mpamvu navuze ngo musenge cyane. Hariya mu madini musenge cyane. Kuko hari watubwiye yuko ngo hariho umuntu yacuruza amamoto arenga 300 ariko aratanga témoignage nawe yagiye kuzimu. Uyo muntu acuruza amamoto 300 yari umukenyezi. Uyo mukenyezi ayo mamoto naho yaturiye bukeye haba haje yandi 300 canka arenga kuko yabikuzimu. Nuwo nawe yabivuga ko umukenyezi ariwe yamujyanye kuzimu. N'umupastori. Ariko rero iyo mvugo bose abantu basanga bandanye. Ariko Wilson jewe umberetsemo n'abantu bariko baratwumviriza soyez témoin. Urumva baraturira babitura ko abazi bigaruka. Parlement gisigura n'umuntu aserukira le peuple bazovota amaloi pour le bien yabo bantu baserukira aba peuple. Uwo umujo ariko avuga ati ngo yarazanye ngo amamoto ngo 300 man amamoto 300 donc ni conteneur bien zingahe amamoto 300. Hari n'igihe wibaza uti mbega barize basi na gatoyi sociologie urbaine amamoto 300 asirikira muri ahe quartier ku muntu umwe en plus ngo naho ngo woziturira. Urumva iyo expression yakoresheje sinzi ko wumvirije audio washizeko ngo naho ngo umuntu yoziturira ngo baca bazana izindi. Donc iki gihugu gitwagwa n'abantu bari convaincu mu mutwe wabo d'abord ko abanyagihugu babo bakura amamoto nimba udandaza amateleviziyo amaordinateur ibirahuri ko wagiye kubitora mu kuzimu s'il te plaît mu kuzimu. Hama ngo ayo mahera ngo uyu muntu ngo agize accident ngo baca begeranya ngo amaraso ngo bakaca bayegeranya ngo bakaca bayatamya Itanganyika. Écoutez, aba bantu batwara ico gihugu bibaza yuko bashizweho na shetani. Bibaza ko bashizweho nabo nyene no kuzimu no kwica no gukora nabi. Kandi y'abapfumu babo bababwiye ati turira ayo masoko barabikora.
kandi mu bujuju bwabo baba bari convaincu yuko aturiye iyo soko umunyagihugu azoca agenda mu kuzimu kurondera ibyashara agaruke yuzuze ngaho bête qu'ils sont bari convaincu yuko abantu by'ukuri babikura mu kuzimu kuko aho bahereye baturira amasoko abantu bama biyaranja biyungunganya imiryango ya mikotiza amabanki ari mu guhomba niba ararigwe ukaca usubira ukuzuza akamagaza kawe ngo yaciye bikura mu kuzimu ngo byaciye biza ari byinshi ngo twaciye twuzuza come on so ikintu ca mbere umuntu azokora igihugu nticabohoka ni ukubwira abatwara kuko Wilson jewe ikintu nkora burya cane abantu barazi Rey wo mu maspace critique abadede Rey yagira trading Rey w'umupsikologe ico batazi ni uko mwibanga ndi umuntu asenga gose vraiment bijya Jesus yavuze ati hageze gusenga genda wiyugarane muri chambre nta bintu by'ibikorane njamwo nta bikorane ngirisha ariko ndi umuntu asenga cane kimwe mu bintu byo gutangura ama space igituma nayatanguye we narabikubwiye n'abandi nabibabwiye kera nk'ibitangura nari mfise conviction nubu ndacayifise kandi umutima wanje urabihamya kandi byavuye ku Mana muri izi space abantu bariko baratwumviriza harimwo abantu bazodirija kijya gihugu abadede bahavuye apana ngo mu myaka ingahe abadede bahavuye abazodirija kijya gihugu bariko barumviriza izi space rero le message leur est adressé je message mbwiye abo bantu ntimuzotuzanire ibintu by'ibijuju mu mutwe by'abantu bashobora kwiyumvira yuko amamoto amajana 3 ashobora kuva mu Tanganyika ngo mu kuzimu d'abord Tanganyika ni source ya blessings ni source de bénédiction ne gufata ikintu coteje imbere igihugu deja ukacita kuzimu ibi bintu by'amazimiza barimwo ibi bintu bya obscurantisme ibi bintu byo konona ubuzima bw'abantu ngo amaraso ngo nibimazi ibintu ushobora kugira amanke tukabaza uti mbega babigiriye iki abantu bose babegereye bakakubwira ati babigize kubera abapfumu babo babibabwiye umupfumu atize yabemeje yuko bari ngaho pouvoir kubera bemera ibintu by'ama pouvoir tutazi c'est grave donc bantu b'Imana mwe muzodirija next time ntimuzotuzanire ibintu nk'ibyo nta muntu akuri conteneur mu kuzimu ivyo muvyumve kuko ico kintu c'est fondamental mutavyumvise naho tuzokwama tubona abantu batwara ibintu by'abantu kuko muzoba muri convaincu ko bazoca bagenda kubitora kandi mu kuzimu basubire buzuze stock s'il vous plaît soyez rationnel nico Wilson sinagira ndagutesha umwanya ariko yari kubwira abantu yuko il y a une très grande déception kumva yuko bama babiturira ngo bariko batanga ibimazi pour qui nindaryoherwa muri ivyo bintu byose kote birateye isoni nuko urakoze cyane hari wa undi ati hariho vugana ziba hari igihe umuntu abura ikintu cyo kuvuga kuko uburundi wabwira ni zinga riri ahantu yibagiwe n'Imana katwumvirize gato ruri umwihwezo wa BBC. Galerie Ndayizamba na Le Parisien ziyongeye ku yandi masoko n'ibibanza byo Galerie Ndayizamba na Le Parisien ziyongeye ku yandi masoko n'ibibanza byo gucururizamwo bimaze gutikizwa n'imiriro muri uyu mwaka. Mu kwezi guheze hahiye isoko nkuru ya Ngozi. Mu kwezi kwa gatandatu uwo mwaka nyene hahiye isoko y'imbaho yo kwijabe mu gisagara ca Bujumbura. Mu kwezi kwa gatanu umuriro wadutse mu masoko abiri yo mu Cibitoke no mu Kinama. Mu kwezi kwa mbere hari hahiye ikibanza kidandarizamwo imbaho impande y'isoko ya Bujumbura City Market ariko izwi cyane nko kwa Siyoni mu gisagara ca Bujumbura. Naho kuva hahiye isoko nkuru ya Bujumbura haraheze imyaka 13 urutonde rw'izimaze gusha ni rurerure cyane kandi hari ivyamabisa mu buryo ayo masoko asha. Akenshi umuriro waduka mu gitondo ca kare atabantu barashika canke mu masaha y'ijoro abantu bugaye batashe. Ibintu biratikira ariko nibura nta bantu bapfirayo. Abazimya umuriro akenshi barateba kuhashika baje naho ibikoresho vyabo ugasanga ntibikora neza. Aho ni nk'ibiduga bizana amazi yo kuzimya usanga biva kure yahadutse umuriro rimwe na rimwe ayo mazi bikabanza kuja kuyavoma. Icaje kuzimya Ingozi cavuye Ikobero Imuyinga ku birometero birenga 100.
kajugujugu zifasha kuzimya zo sinzi ko mu Burundi hari nimwe hari yafashije kuzimya isoko nkuru ya Bujumbura mu 2013 yajive Kigali mu Rwanda. Kuva ico gihe ikibazo camari cakindi niki giturira amasoko yo mu Burundi no kuyandi masoko amaze gusha. Kuva ico gihe ni nkuko nyene sinzoga kwera mu Kirundi bavuga ngo agapfuye kabazwa ivu. agapfuye kabazwa ivu nyene. Nkuko mwariko murumviriza uyu mwihwezo umumenyesha makuru kuri BBC, amasoko amaze gusha nkuko nabivuze mu ntangamarara yose ahurira ku kintu kimwe, asha mu gaturuturu canke mwijoro ata muntu numwe ari mu isoko. Hari sanse kuba hariyo abasanzwe bacungera umutekano w'ayo masoko, abanyezamu canke abashinzwe nyene gucungera umutekano w'isoko. Uno musi rero mu gitondo isoko rya Parisien no kwa Ndayizamba bisha, ikintu gitangaje twabonye umukuru w'igihugu yandika yuko yihanganishije abarundi ngo babuze ibintu vyabo mu isoko. We ngira ngo kuko atarahari avuge nta vyinshi yavuze ivyo gusa. Hanyuma isoko nkuru ya Bujumbura isha, umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu yaravuze yuko ngo ni ubugombe bw'Imana kugira ngo turonke irindi soko rya kijambere. Ibaze kuja kuvuga ibintu nk'ivyo imbere y'abantu baje kubura ivyabo, ugacuja kubabwira ngo ibi bintu bihiye ni ubugombe bw'Imana kugira ngo muzoce muronke irindi soko ryiza. Isoko nkuru y'Ingozi isha, Geraze Ndabirabe uyu nyene avuga ngo abantu ngo baje kuzimu, we yaragiye ati ngo ibi vyose ngo amasoko ngo aguma ngo arasha ngo kandi ngo mugaca muburiramwo vyose ngo kubera ngo ko mutaja mu assurance. Ayo assurance amatwa dusumira nuko imiryango yabo, abagore babo n'abana babo baheruka gushinga amashirahamwe y'amassurance. Ikibabaje n'izo assurance murabizi mu Burundi, umuntu ari mu Burundi, assurance kugira ngo bazogushumbushe uba warasirisitiye kuri ivyo biro vy'amassurance imyaka n'iyindi ikagenda kugira ngo uronke utwawe witwa ko wagiye urakotiza bikaba akananira abahinga. Jewe ndazi uno munsi umuntu yaburiye ivyiwe mu isoko, yari yatanga assurance ariko nta kintu na kimwe bamufashije. Muribuka ibigwanisho biheruka guturikira mu ikambi ya base, naho nyene mwarumvise umukuru w'igihugu ibintu bitangaje gushika uno munsi jewe ntitangaye. Umukuru w'igihugu avuga ngo none leta ngo ishumbusha leta, ngo bo yavuga ati nimba ikibazo kiri kuri Regideso ipare ko Regideso yishura ivyatikiriyeyo. Ubundi ati none Regideso sishura hamwe rya leta, ni gute leta yishura leta? Dufise abategetsi bafise izo mentalite, dufise abategetsi badashobora gutandukanya gukingira igihugu, gukingira ibiri mu gihugu, gukingira abanyagihugu, badashobora kubitandukanya kubera ko nibaza yuko nukuri mumbabarire gukoresha iri jambo capacité intellectuelle bafise ari capacité yo kuraninga igihugu. Si ubwenge buke, ntavyo bashoboye. Umukuru w'inama nshingamateka, for God's sake, inama nshingamateka, a parliament, hariya n'ahantu abantu bicara bagashira imitwe hamwe, bariko bashira ubwenge bwose bafise hamwe kugira kuneza yo guteza imbere igihugu, kugira bashire amategeko akingira igihugu, kugira bashire amategeko akingira abanyagihugu, kugira abashire amategeko akingira itunga ry'igihugu. Aho hantu umuntu wa mbere yicayeyo mu mwanya wa mbere n'umuntu azi imbere y'abanyagihugu akaja kuri kamera akavuga ngo bamubwiye, ngo umuntu yamubwiye ko mu Burundi hariho umuntu
afise imoto 300 naho woziturira bukeye yaba yasuye kuronka izindi kuko zikuri kuzimu. Iki kibazo rero nkwibutse bari bamubajije bati none ko amamoto mwayabujije gushika muri ville ni kubera iki mutozugururira? Ati reka twamenye yuko muri bari abamotari batwara amamoto harimo abagikuzimu bagonga umuntu amaraso y'uwo muntu bagaca bayatanga ko ibimazi mu kuzimu. Uwo muntu ari kubivuga niwe nimero ya kabiri mu gihugu. Uno musi Ndayishimiye yitavye Imana canke akaja mu kibazo gituma adashobora kurongora igihugu, Gerard Ndabirawe niwe aca musubirira. Umukuru w'inama nshingamateka avuga ayo majambo vyerekana yuko uyo mukuru w'inama nshingamateka yizerera mu bintazi, kuko abantu murazi tuvyita ibintazi canke yizerera mu mangetengete. Kandi si rya mbere twumvise ibintu vy'amangetengete mu bategetsi b'u Burundi. Muribuka muri dosiye ya Bunyoni hajemo umugabo w'umupfumu yapfumurira abo ba Bunyoni nabo bandayishimiye. Vyaje muri dosiye igihe Bunyoni afungwa. Niba uno musi mu gihugu dufise abantu bizerera mu mangetengete, ni gute guturira isoko, guturira ibintu vy'umuntu, kwica umuntu, kwangaza abantu, ivyo bintu muri bo bumva ko twokumva ko kuri bo vyo ibintu bigoye. Kuko amangetengete kwizera abantu bafite imyizerere itangaje, ubwenge bw'iwabo baragenda ukamenga barabubakuyemo, baragenda babushira ahantu, basigara bakoreshwa nka kuri umuntu afata telecommande akayibwira ati agafyonda kuri Netflix hakaza Netflix, agafyonda kuri YouTube hakaza YouTube. Muribuka mu Kayanza umuntu witwa Zebiya. Biriya nico en fait ibi bintu vyo kwizera bikabije, ubwenge bw'abantu buragenda bakamera nk'abantu menga nta bwenge bafise. Umugabo yaciye mwishura kiga umuntu akamubwira ngo genda ujye ivyatsi akagenda kabirya. Ariko ababo haba harimo n'ubundi bugome bw'indenga kamere, kuko sinumva ko buri umuntu ufise ubuntu muri wewe, ufise umutima, wa mutima ushobora kubona umuntu ababaye nawe ukumva ubwo bubabare ko kuko bavuga ati uyu muntu yambaye umubiri nk'uwo nambaye. Ufise uwo mutima ntushobora kuja imbere y'abantu babuze ivyabo, bamubona babaye mu mutwe bivyase, ukagenda ukababwira ngo ni nk'ababwira ati ni mukome, nta siyanse mwatanze. Ubundi ati ni mukauke, hagiye kuza isoko nziza gusumbiye, it's okay, ivyo vyahiye nibisanzwe kizima tugira turonke yindi. Abo nibo bategetsi uno musi dufise batwara igihugu. Ray, hari akandi kantu nubwo turi ku vy'amasoko, uyu mushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu aheruka kuvuga yuko ngo abanyarwanda inzara ibishe ngo baza mu Burundi kwiba mu mirima. Jewe hari ikintu nibajije, niba abanyagihugu ramda bashobora guca mu ryahumye igisirikare c'u Burundi kijejwe gucungera imipaka, bakinjira bagashika naho bashika mu mirima abantu bakiba bagashikayo, ese ico gihugu kirarinzwe? Ko bama batubwira ko biteguye kugwana, ni gute umunyagihugu ava mu Rwanda akinjira mu Burundi akaja mu mirima akaja kwiba? Ari umunyagihugu asanzwe.
hari igihe nibaza aya majambo bashikiriza ubwo nitwoba dufise ikibazo abantu mushinzwe kuraba ibintu abantu mufise ubuhinga bwo kumenya izi ngwara abantu bagendana zo mu mutwe ama mental health murakwiye n'ukuri kuraba kuko jewe sinumva umuntu akoresha umutwe wirirwa uravuga yuko igihugu gishaka kugutera edenkuraje utubwiye yuko abanyagihugu b'icyo gihugu gishaka kugutera birirwa inzara ibishe baza kwiba bakambuka bagashika mu gihugu bakaza kwiba mu mirima wumva twicare dutuze ngo turafise umutekano mu gihe igihugu cyacu kidashobora kuturinda kikarinda imbibe ku buryo abantu bava mu kindi gihugu bakaza bagashika mu mirima bakaja kwibayo. Murundi kazi nawe gwaruka, abarundi dufise umuco novuga mubi wo kutavuga, dufise umuco mubi wo kutamenya yuko iyo tutavuze, murabizi yaba mu ngo zacu ba mama bacu bashiki bacu n'abagabo bamwe bamwe bakuze bababwira ngo niko zubakwa, umuntu akagukubita mu nzu ukagorerwa mu rugo, umupfasoni akagenda mu rugo akagoregwamwo, agakubitwa ijoro n'umurango, akarara arakubitwa, akarara arya inzara ibiki, yagenda iwabo bakamubwira ngo subirayo genda niko zubakwa. Ivyo bintu nibaza ko vyagize ingaruka mbi ku bantu kuko turi abantu turi ba ntirumveko, turi abantu umenga ntibindaba, abarundi twigira abantu ntibindaba, ari nayo mpamvu no musi mubona igihugu kigeze aho kigeze kuko hari abagabo n'abagore bari capable yo kugenda bakadirija igihugu neza mu moko yose uko mwiyita amoko yanyu, ivyo vy'amoko mwiyita harimwo abapfasoni n'abashingantahe n'ugwaruka bashobora gutunganya ivy'igihugu, ariko kubera uyu muco abantu bose babaye abagabo baniryo, abantu bose babaye abapfasoni baniryo, hagaca hazamwo n'ingeso mbi novuga abarundi twakuye ngira ngo muri iyi myaka y'ibibazo tumazemwo, ingeso yo kwikunda, yo gushaka ivyo utarimwo, ivyo utaza kuba umutware wavyo, umutegetsi wavyo, tubibure twese. Kuko uno munsi hariho ikintu kinangaza, n'aba bantu bitwa ngo bariko baragwanya ubu butegetsi bwa CNDD-FDD, kuja hamwe usanga bafise utuntu tw'utudombidombi. Ubundi ni gute mu gihugu gifise ubushobozi nk'ubw'Uburundi, kingana n'Uburundi, gifise abantu bangana n'Uburundi na population y'Uburundi, haba imigambwe irenga 40 n'ingana, muri opposition ntibashobora kuja hamwe ngo bavugane bati okay dufundise iki kintu twese tugihurijeko, pamari okay jewe ntabaye nimba tugiye je ntabaye president tubibure twese, nimba jewe ntafise ijambo atari je nja kuvuga irya nyuma tubibure twese. Ico ni kindi kibazo dufise gituma uno munsi mubona abarundi bagowaye ikivumvu, abarundi bagowaye ikivumvu. Ntushobora kunyumvisha ingene waburiye ibyawe mw'isoko rya Bujumbura, Imana iragufashije imyaka 13, urarose udufaranga, uragiye muri Paris urarose amahirwe yo kwishira irindi duka rirahiye, ivyo vyose bikama biba bitakuvuyeko. Ubundi niba hari ubwoko bw'abantu kw'isi, ariko n'ubundi nagiye kuvugana, ariko n'ubundi turabanyuma mu bihugu bikenye nyene twaragowe, ariko ibi vyose nibaza yuko harageze ko abarundi batahura ririya soko, aya masoko ariko arasha, nibaza ko ayasha ibihiramwo nta bwoko biza biraba.
usibye aba bategetsi no muri bamwe mu bantu bafite ibintu by'amacakubiri muri bo bumva ngo urumva ngo abanyabujumbura benshi ngo bari bafise ibintu bacuruza n'ibiki ngo n'abatutsi abandi turumva ariko ubwo n'ubujuju butagira bufatiye kuko muri rirya soko uja gusumirayo si umututsi gusa si umuhutu gusa ivyo bintu vy'amoko abantu baja kwiyitirira vy'ubupozompo vy'ubusikamu birababaje kubona uno musi muri 2026 hari umuntu akiza ngo je ndi umututsi ngo je ndi umuhutu ngo je ndi umutwa ibintu udashobora kutwara kw'isoko ngo ubivuge bakugaburire urye uhage abantu mw'isoko nimba umuntu agiye agashiramwo ibintu uza kugurira y'amakaye ubu muri Paris abari kuzoja kugurira y'amakaye y'abana babo ni ubwoko bumwe none iryo tunga umuntu afise rigaca ari ibitunga rusange erega ikibazo aba bategetsi bamwe muri bo batanifitiye nimba jewe fise iduka kuri abo burya butunzi bumva ngo ni wirisafite kuki utaraba yuko iryo tunga jewe fise ari itunga rusange kuko ibyo nzanamwo bifasha abandi bifasha abanyagihugu none ayo makaye aje kuyagwa uko abantu bazogenda barabura ivyabo amakaye azoduga ibiciro ineza y'igihugu yategezwe kuja imbere muri ntuze iheze naravuze ngo abarundi nitutatahura yuko ibyo dupfa ibi vy'amoko ibi bintu vy'uburofa ibi bintu vy'imigambwe n'ibiki ibi bintu dupfa ni bito kuvyo duhuririyeko ibi bintu byo dupfa ni bito kuvyo duhurirako nk'abarundi duhurira ku gihugu Imana yaturemye twisanga twitwa abarundi turi munsi ya kiriya kirere citwa Burundi imvura iguye izogwa ku muhuti gwe ku mututsi gwe ku mutwi igwe ku musendedi igwe ku muporoni igwe ku mufrodi igwe ku muntu wese icyo tugihurirako izuba n'iryatwakira rizotwakira twese niba avuga ngo igihugu gikenye malgré ko wumva ngo uratunze bazoguharura mu bakene b'abarundi ushobora kubura umutunzi ariko uzokwamufiringa icyo kintu bavuga ati le pays le plus pauvre du monde Burundi wiyumvemo kuko nawe uri umurundi icyo duhuriyeko nicyo cyari kiri important twari dukwiye gukorerako ntiwumve ko ushobora kubaho wewe wenyene abandi batariko barabaho jamais aya masoko muri ko muraturira aya masoko ntibitahuritse ingene isoko rya mbere risha isoko nkuru rya Bujumbura rirahiye leta ntigeze ihinduka kuko systeme ya CNDD-FDD iracari yayindi aba bajerazi ndabirabe kuva CNDD-FDD ishika ku butegetsi bari mu butegetsi aba ministre benshi ntibigeze bahinduka hahindutse abantu umugambwe ntiwigeze uhinduka ni gute nyuma y'imyaka 13 amasoko agisha akarinda ashagatokombera agahera burundu adashoboye kuzimwa ni gute ibyo bintu bishoboka amasoko hahirya Bujumbura byari kumvikana ariko injango zirirahiye riratokombeye nta kintu na kimwe abantu barashoboye kurokora iryo riragiye mu kinama same chose none ni gute umutegetsi kanaka ashinzwe gukinga ibiza n'ibindi ubundi mu gihugu c'amategeko ministre ashinzwe gukinga ivy'ibiza ako kanya yari guca akombogwa ntiyari kurindira nuko bamukombora we nyene yari kuvyuka mu gitondo akavuga ati jewe akazi mwamaye karananiye ndagiye akademisiona kuko ntunyumvisha ingene nta kwezi guheze isoko ry'Ingozi rihiye
nta ngamba na zimwe zigeze zifatwa, nta bwirinzi na bumwe bwigeze bufatwa. Rero abantu bavuga yuko amasoko bitegurwa agaturirwa, abo bantu ntibibesha na gato, ntibibesha, kuko uyu munsi uravye ingene kuva ayo masoko asha, nta muntu n'umwe arigera afatwa ngo ahanwe. Nta na rimwe baravuga bati iri soko ryahiye kubera ko byari bivuye ku muyaga nkuba. Kuri iki kintu bazane conclusion yuko nuno musi isoko rya Bujumbura kuva risha, isoko nkuru ya Bujumbura kuvisha, nta na rimwe baratuzanira icaturiye iryo soko. Mu Kinama, Ngozi, ahantu hose muzi amasoko yagiye rasha, nta na rimwe barazana ngo umuntu yari yaturiye iri soko n'uyu canke icyateye umuriro niki. Icyo ni cyerekana yuko bino bintu bitegurwa. Ariko nimba ibyo Reynolds yaravuze ari byo, ni gute twisanze hano hantu? Eske abo bapfumu nimba ari abapfumu mujamwo, uwo mupfumu atatumye Nkurunziza areka gupfa n'umupfumu nyabaki? Ko mwese nimero matrikire mufise muzozisubiza uko umunsi n'umunsi, izo crane zanyu umutima uzohagarara, babatware ku manda, babatware he mupfe. Iyo ibyo bintu nibura mwavyiyumvira, mureka kugendera kuri ivyo bintu by'amangetengete by'uburofa. Umuntu akubwira ngo utanga ibimazi ukaja guturira ibintu by'abantu, umuntu akubwira ngo genda wica umuntu ukagenda ukamwica, uyo muntu nawe ariko arabikubwira kandi nawe azopfa. Kugira ngo uriya mupfumu, abo bapfumu muja ugafata inkoka mukubita ubwo mu mutwe, yoreka gupfa ngo nuko yakora umupfumu cyangwa ngo ari giki. Birababaje kubona musi mu gihugu dufise abategetsi bakora bino bintu, birababaje. Ariko jewe ndagwa nkagaruka abarundi, ni kubera ko abarundi turabantu bagoye. Abarundi ntibashobora kuja hamwe, abarundi turagoye, turi hanga rigoye pe. Ibi bintu vyo kwigira abantu irumve ko, ibintu vyo kwigira ntibindaba. Murundi uri muri diaspora, ukaba wumva neza kugifise ako gatima, nimba ufise umuryango uri mu Burundi, I think mwese murafise imiryango, abatari mu Burundi murafise imiryango, murumve iyo muri ko ravugana n'umuntu ariyo, bose bafise igihugu kuri igihugu caragowe. Urumva ko abantu bose bafise umutima ubabaye, urumva ko abantu bose barushe. Abarundi turarushe. Turarushe kuko iyo igihugu kiriko kiratwagwa n'abantu badashoboye, bikwira hose, kuva ku muto gushika ku mukuru, bose barashikirwa. Kuva kuri prezida, na prezida rega ararushe nawe ubwiwe, ahora avyivugira, ararushe nawe ubwiwe, aravuga ati ngo none ngo muraniyumvira ngo nkigiye ngo Burundi buzohomba. Buhomba kangahe? Umuprezida mu gitondo aravyuka ati twatoye Butare burimwe imiliyari, hajya yavuze ngo amamiliyari tangaye gareye, ngo 50,000 milliards de dollars. Ibaze imyaka ihaki ngo 50 miliyari. Oh God. Acavuga ngo kandi ngo tuzojya ngo tuzopfa tujya nyene. Urumva niyo vision. Imyaka ihaciye yavuze biriya bintu, iyo vyahereye fini vyajanye n'uwabivuze. Iyindi question Wilson, je nanse kukwenterompa. Wiyumviriye ukuntu bari bafise bazanye ibikizimya moto byo gutera amazi aba manifestant, ngo babatera amazi ya bleu kugira ngo umuntu ngo ejo ngo azoba afise irangi rya bleu ngo bazoce bamumenya bla bla bla. Barazana ibikamyo barasukamwe aba manifestant, byanse bihera babarasa.
zijya kizimyamoto zo kuzimya aba manifestant kubera iki batazikoresha mu kuzimya amantuzi ama hajya amasoko baguma baturira kuko uwo kwibwira uti iyaba basara ama accident izo soko kuko hari uwundi muntu nabonye yereko yandika ati kizimyamoto bazanye bakoresheje amatuyo d'arrosage ajya asanzwe yo muri jardin ntibari bafise amatuyo nkajya yo kuzimya urabona bijya bituyo binini iya bakoresha ijya miduga y'abapompier y'ukuri ibifise ibituyo biri enorme nyene diametre nyene biri conséquent bobo bari bafise ijya mipira yo kuharuza amajardin igiye burya burya butuyo d'arrosage busanzwe cane ikindi urashobora kuvuga uti bon ok reka basi duconsidere ko ari aba innocent ko iyo isoko zihiye bataba babishatse quand même uri ekipa kuko wovuga uti turi mu gihugu isoko zisha cane kurusha ibindi bihugu vyose vyo kw'isi par rapport y'ukuntu ekonomi yacu ari na ntoyi yubakiye ku dusoko turi physique si nkaho wovuga uti dufise amazone canke ibintu vy'amarivraison aho umuntu agenda gushopinga online oya twebwe isoko zacu ziracari physique nta n'ama centrale d'achat dufise aho anyway ariko wibwiye uti en fait turi igihugu nyene ekonomi ya l'ancienne aho abantu bahura agatora iframbu yiwe akayiha uwundi muntu umuntu akamuha iyo sahani aje kugura canke ico kintu carico cose aje kugura ati aho hantu iyo rencontre ibera harakunda gusha kubera iki batigera basi muri izi kuva 2013 baturira iyaba vy'ukuri bari bien intentionné kubera iki bataguze amakamyo ari conséquent kubera iki batarondeye abapompier canke babaforme neza kubarungika hanze ho turabizi ko boca baherayo ariko basi batuma ko umuntu aza kubaforma même des pompiers cubains ils peuvent faire l'affaire umupompier wari we wese ofete yavyigiye aho umuntu yo kwipoza ama question igituma ata mesure n'imwe de prévention ihari ariko ukirotrouva en fait priorité ni kuja muri Congo kurasana guforoma imbonera kure tera indabakeba bavyara imbonera kure igihugu tuzokikizura tuzotera u Rwanda ibintu nyene uvuga uti bon hari uwundi muntu yanyandikiye ati muraraba neza ko neva ibi bintu atari kimazi yagize kuko ça correspond n'iyi voyage yari yagize muri Congo kwa ba Tshisekedi kandi urabona ko bajya abantu nabo nyene nibo bandi abakongomani burya n'abantu bemera cane ibi bintu by'ibintu ngo ukuzimu ngo bitugani so basangiye amacroyance bamaze iminsi ngo bategura ngo kurekipera Minembwe kuko urabona ko Minembwe yarafashwe Baraka izohava ifatwa bref hari ibintu biriko biraba préparé hanyuma Neva ngo ariko arategura ngo nyene attaque d'envergure asha katamuti birashoboka ko guturira zijya galeri yari nka sacrifice agize kugira izo mana zabo zizobahe success mu vyo barimwo kandi ko umva ko ari imana ziturira ko ari imana zabo zo gusambura urumva zaciye zibasaba cane gusambura ikindi kintu umuntu aromarka rega Wilson yuvuze ati ivyo bintu wavuze ni yaba ari byo écoute wewe uravye Bunyoni ukuntu bamufunze ngo yagiragire coup d'état ngo yagira kure Neva hanyuma ntibubahutse kugira ama audience publique yose wana bagumye bugara ariko ski ya transparu canke ivyasohotse muri izo audience vyamenyekanye twarabibonye ba Pacifique bavyandika ils ont des sources sûres baravuze bati Neva yapfuye na Bunyoni ko yamwibye umupfumu tu t'imagines umupfumu généralement abapfumu bo mu Burundi s'abantu bize kandi sinibaza yuko woba warize ugashikana ukacuja gupfumuza ubwira abantu ibintu by'ibiharadabu ariko bapfuye umupfumu
ico ni ca mbere. Ica kabiri, uwo mupfumu ngo Bunyoni yamuguriye imoto. Muri make igihugu c'u Burundi levo dusigaye turiko nivo Uburundi bugezeko naho umukuru w'igihugu afunga le numéro 2 du pays kuko ngo yashatse kumwiba mu magicien, umuntu w'umupfumu, umuntu akora ibintu bitaboneka, ngo baterana ngo amatake ngo mwijoro. Hari inkuru ushobora kumva ukumva ziratwengeje, hari ibintu bizarre wangu. Bon anyway, hari ibintu unabivuze en public abantu bibaza ngo ni wewe ngo wiyumviriye ivyo bintu. Hari ibintu ntashobora gusubiramwo, ariko neva ngo yoba yatewe ngo amatake ngo mwijoro. Amatake nyene ibintu biri magique ukuntu niho yaciye amenya yuko uwo mupfumu bamumwivye, hama Bunyoni nawe yoba yadetumye uwo mupfumu mu kumugurira imoto. Donc igihugu c'u Burundi aho kigeze, value yo guhindura igihugu kigeze ku imoto. Kugurira imoto umutipa aba mu Ruyigi nimba atari Muyinga, umuguriye imoto hashobora kukwemeza wewe premier ministre, mbega ari premier ministre sinibuka, kushobora kucukura president direct aho nyene pa. Nawe president kubera yabonye ko wewe waguze iyo moto uyigurira ujya mupfumu, nawe yaciye agufunga. C'est désolant, c'est désolant. Vyari kuba bitwengeje yaba bitari kayera, yaba atari ibintu twiboneye bagize yuko yamufunze amwagiriza kudeta. Ivyo igihugu cose carabibonye ko muri justice, donc ariko aramurengutsa. Abajije barumiwe, me zari je zo guharira uwaguze iyo moto y'uwo mupfumu, nico gituma bafunze ujya mu ingénieur Kome. Urumva niwe ariko aratanga, niwe Bunyoni yariko arakoresha kugira badetourne uwo mupfumu. Kumva yuko Uburundi ubwabwo butwagwa n'abantu bafise niveau y'ivyiyumviro iri osiba, vyari bikwiye gutuma umurundi wese ahari yibwira ati mbega hari ico ndiko ndakora, hari ico ndiko ndaterera, hari ico basi no shoboye gukora kugira abo bantu bahave. Ngarutse kuri ivyo vya Geraze Ndabirabe, Wilson yabashiriye ko audio. Geraze Ndabirabe ariko aravuga yuko hariho umuntu ngo yatora amamoto 300, amamoto 300, kandi akabivuga nk'ikintu gisa nabi, ngo kubera ngo yayakura ngo mu kuzimu. Okay, d'abord kumva yuko umuntu atwara parlement y'igihugu c'u Burundi, mwibuke ko Burundi cari igihugu cisoneye cemewe, ariko ubu aho bigeze ari umuntu ashobora kuba avyiyumvira deja bikamuca mu mutwe, non seulement akavyiyumvira mais akabivuga devant les caméras, akavuga ati hariho umuntu yahora azana amamoto ngo 300, ngo hanyuma ngo naho woyaturira. Kubera ikintu ne woyaturira? Ahejeje gucreya 300 emplois, ahejeje gucreya abantu 300 baronsa akazi, donc abo bantu bazoriha amashuri y'abana babo, bazotera imbere, bazokwifashisha utuntu n'utundi. Ngo naho woyaturira, ngo bukeye ngo yoca azana izindi moto ngo 300 kubera ngo azikura mu kuzimu. Donc Uburundi butwagwa n'abantu bibaza yuko hariho amamoto 300 ashobora guseruka out of nowhere, agaseruka gutyo ngo pa, kuko ngo uno munsi warayuturiye 300, ngo ejo ngo izindi zizoca ziza. Abo batwara igihugu nico gituma batezita guturira amasoko y'abantu, kuko bazi yuko bajya abantu bose bo kwisoko ngo baca bagenda ngo mu kuzimu, ngo ejo ngo bazoba bujuje. No mu mafilme ivyo ntibibaho, nta muntu yoca yuzuza amamoto 300. Naho wowe uriko urakina filme ya Hollywood y'ibintu biri extraordinaire, umu magicien, iyo imagination yuko amamoto 300 yoca aseruka umunsi ukurikira, ivyo bintu biragoye kumva. Ica kabiri, ngo iyo umuntu ngo aguye hasi ngo yari kuri iyo moto, ngo baca ngo bayora ngo ayo maraso ngo bakaca bayatwara mu kuzimu. Okay,
tuyaga ukuri mwese ngaha muriko muratwumviriza. Muriko muriyimagina, okay, wewe wazanye amamoto dufate 3 amajana 3, ivyo tubireke 3, umuntu ayitwara aragize accident, hari umuntu numwe murabona muri ville yagiye kuyora amaraso y'abantu? Iyo bariko baravuga ivyo bintu muhora mwicara mukiyumvira ibintu bariko baravuga, ngo kuyora amaraso y'abantu ngo akaca yatwara mu kuzimu. Wilson, ndagusavye usubire ushiremwo iyo audio ya Gérard Ndabirabe, kubera abantu nk'abashitsi ubunyene batari bavyumvise babanze bumva ivyo two turavuga, kuko bashobora kuba bibaza yuko two turinventa ama histoire. Ivyo ni ibintu abantu batwara igihugu c'u Burundi bavuga. Donc iyo umuntu ababwiye ati aba badede baturiye amasoko, wowe ukaca uvuga uti none babigiriye iki? Kuko deja ntuba wumva intérêt. Babigize mu bugaba, mu kutamenya, mu bintu vyo kwibaza yuko de toute façon en fait ntibazi yuko rien ne se crée, rien ne se perd. Imoto ntishobora kuza ngo pa no, wayituriye mwaturiye isoko yahiye, abantu babuze ivyabo barababaye, nibashobora kwiyungunganya peut-être dans 3 mois bakaronka ideni canke abantu bakabaterera, canke uwagize imana akaba afise assurance naho nyene itamubwiye iti ivyo twe ntitubikuvra. Hey bro, mukabona abantu biyunguganije bace basubira babaturirire, ni kubera aho fete babikora kuko baba bazi yuko hariho ngo ahantu ngo mu kuzimu huzuye stock. Wilson, n'abantu bari convaincu ko kijya kinogo co mu Kirundo ngo abazungu bari barakinyegeje. None yakibonye gute kijya kinogo co mu Kirundo? Neva. Kandi n'abantu bari convaincu ko kijya kinogo co mu Kirundo kitariko kiratanga amazahabu bari biteze, kubera ibindi bintu vy'ibisorcererie bizarre, ngo barahablotse spirituellement. Man, naho tugeze mu gihugu ibintu vy'abadede utanguye kuzura vyumviriza n'ama histoire ari tellement loufoque, je sinzi ukuntu nokubwira vraiment, kandi baravyemera ivyo bintu vyose. Iyindi histoire nzobatera, bon, nzayibabwira umunsi umwe. Wilson, banza ushiremwo iyo audio, ninumva mfise morale ndaza kubatera inkuru y'ibijuju vy'abadede nyene. Okay. Wilson, ukaba uhari, shirako ya audio ya ntuze ya Gérard Ndabirabe. Wilson, sinzi ko ndamwumva, nibaza ko atari hafi. Okay. Oh, Yo audio sorry. Ije sinari nagize kwindikana mute also. Okay. Yeah. abashirako ibikorwa vy'uko bakora ibintu n'amajambo yatangaje abatari bake, na cane yavuye mu kanwa k'urongoye n'amashinga amateka, aho Gérard Ndabirabe yemeje ko abatwara amapikipiki atari abantu nk'abandi, abashirako ibikorwa vy'uko bakora ibintazi iyo bahejeje kugonga abantu. bamwe bashobora kuba bava n'ikuzimu, none wewe uza gutwara mutwe twatugutugu nta byangombwa ufise ntaki, wehera gutajya mu cyugonga abantu nayo maraso urumva baca bayegeranya bajana ari ikuzimu. Ibyo ni ibintu mu vyitwararike, niyo mpamvu navuze ngo musenge cyane, hariya mu madini musenge cyane, kuko hari watubwiye yuko ngo hariho umuntu yacuruza amamoto arenga 300 ariko aratanga témoignage, nawe yagiye kuzimu. Uyo muntu acuruza amamoto 300 yari umukenyezi, uyo mukenyezi ayo mamoto naho yaturiye bukeye haba haje yandi 300 cyangwa arenga, kuko yavi kuzimu. Nuwo nawe yabivuga ko mukenyezi ari yamujanye kuzimu n'umupastori. Ariko rero iyo mvugo bose abantu basanzwe bonyene basa n'abatatahuye neza ico yapfuyeko, kuko n'umuvugizi wa leta Prosper Ntawugwamiye bamubajije ikibazo kijanye n'ayo majambo mu kiganiro c'abavugizi b'inzego za leta, yacishuye asa n'ubucikura.
n'abo bari kumwe ahariko habera ico kiganiro bakaba baratwengejwe n'inyishu yiwe. hanyuma n'ivyo mwese mwarakurikiranye uko umukuru w'inama nshingamateka yabivuze. ubwa mbere we yabivuze ati boba bava, ntiyavuze ati bava. mu gifaransa niho byumvikana neza, conditionnel, boba. ahantu yabivugiye hari mu ishengero, kugorora imitima. nagomba rero mutandukanye, iyo umuntu ariko atanga ikintu cyo kugorora umutima n'ibintu vy'iwacu. hari yariko abwira abantu b'abanyeshengero, acarangiza avuga ati dusenge. none ikosa riri, asabye ko dusenga. nimba aho harimo abantu bava ahantu hataramenyekana neza, agasaba ati dusenge, ahubwo yarakinze. ariko murantunga se n'umuvugizi wiwe, niko nabitahuye. tugira amahoro. Velas Ndabirabe ntiyifatiye mu gahanga abatwara amapikipiki gusa. umukuru w'inama nshingamateka mu nyuma yavuze ko abantu bo mu ntara ya Mwaro ari binebwe, abadandariza mu butike nabo ngo nibateshwe bate kubera igikorwa cabo kidateza imbere igihugu, hanyuma baja kurangurira mu Buganda ngo ntaco bamaze, ariko aca atera amashurwe abapfumu avuga ko bohabwa icubahiro kidasanzwe. ivyo vyose Velas Ndabirabe yabivuze mu kiringo c'indwi imwe gusa, aho yaje guhura n'abajejwe intwaro mu ntara zo mu buraruko bw'igihugu mu gihe abashingamateka bari mu kiruhuko. ijambo ni gwawe. urumva nyene ngo abafise amabotike ntaco bamaze, none wumva urumva bariko kuziturira kuri we ni bitu simple kuko ntaco bamaze de toute façon. naco bamara igihugu ngo baja mu Buganda nabo ngo ni useless. donc kuri we ofete abo bafise amabotike ntaco bamaze, abaja kurangura mu Bugande mu maziki, abantu bafise amamoto 300 mwayakuye mu kuzimu. de toute façon naho twoyaturira ejo muzoca muzana yandi. come on, naha tugeze man. D'ailleurs ndahaye ikaze konte yitwa bon konte yiyita imbwa itukura, ndayibona iri ngaha. bon ndakeka ko ataza ko gusaba ijambo kuko urumva boca bamujya mugabo. karibu cane vraiment. kandi aba bantu bahambaye bo muri Dede bariko bararegreta ivyo Dede iriko irakora, nimwe abamugifise umutima mwiza, ni muterera urugamba vyakwere, ni muterera urugamba mubishiremo amahera, kuko amahera mwivye nayo igihugu. nivyo Wilson, ajya amahera ni gwacu, bon pa mu mufuko wacu, me abantu bose bakenye, aba bakomerçant bama bicwa n'abadede, ukumva ngo Brown bamwishe ngo kirawata, n'abantu qui font tourner l'économie du pays. ibi bintu abadede biba bariko biba igihugu. rero je numva umenga uyu muntu afise konti itukura, turabona ko ari umuntu wo muri system, ndisubira ko yivye kandi ko ameze neza, narabaterera igihugu, donc naterere muri Dede Tabara. Twenza kubera ko avuga ibintu by'abasende David bica bikwereka ko ari none ntiyanditse ko yarugwanye. no uwo cyamunye we nuzi ko yakivunaguye. ariko nabonye na Ndayishimiye yaramuvuze ko mayina usanga umuntu barazinanye, ahora yandika ko yagiye mu mafete yo muhiri wabo, aparama ngo umwana wa Ndayishimiye ngo azogira diplome iyi weekend, imbwa yitukura ngo yatumiwe. Ndayishimiye nawe turabizi ko atumira biwe gusa. urumva jewe ikintu kintangaza, dufise nukuri nguma ndabisubiramwo, dufise abategetsi bari incompeta, babaye incompeta mu bintu byose kuva hejuru gushika hasi. kandi mu gihe dufise abantu badatahura icarico kuzezwa amabanga y'ivy'igihugu, baraninga igihugu nk'uko umenga bariko batwara imiryango yiwa. nibaza n'umugabo yisoneye uko bano bantu batwara ivy'igihugu, nibaza ko atoshobora gutwara umuryango we mu buryo batwaramo ivy'igihugu, kuko igihugu buriya n'ubutegetsi n'amabanga ari sacre umuntu aba arose. ibaze kuba wewe ijambo ryawe canke ingingo ufata biza kugira ingaruka mbi canke nziza
ku miliyoni 10 z'abariho uwo munsi n'abandi n'izindi miliyoni amajana n'amajana zizovuka ziva kuri abo bantu bagizweko ingaruka n'ivyo wakoze uno munsi canke ivyo wavuze uno munsi. Niyo mpamvu nama mvuga yuko imbere yuko umuntu aja kwiyumvira ati jewe nje kwitoza kuba umudepite, jewe nje kuja mu mabanga y'umuminisitiri kanaka, jewe nze numve ko mfise uyo muhamagaro wo kuja kuba umukuru w'igihugu. Think about it. Kuko ingingo imwe yonyene ushobora gufata ishobora kugira impact ku bantu miliyoni amajana 5 mu myaka 50 canke mu